Ndongeye kubaha ikaze nshuti namwe bagenzi mu duteza abiri turi kwa 11 mu Nyonyo umwaka wa 2021 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ntunze umwe Godefroy njengera ndayabashikirize nawo uri karatuma amasanamu n'amajwi bibashikira akaba ari Uwimana Jackson. Turabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zikurikira. Ibura y'igitoro ryatumye ibidandazwa ku masoko biduga. Ibi muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ishirahamwe Parseme ryahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha abene gihugu ko ryatanguye isekeza bise jijuka duhindure Uburundi. Nibi nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Inkuru mwimwe ukwayo. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 10 mu Nyonyo mwaka wa 2021 niho hahera ikarisha bwenge ku bakozi bashasha bagize umugwi w'abahinga ba Afrika kubijanye n'uburenganzira n'ineza by'abana, nkuko vyari vyatunganijwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana imibano n'agateka kazi na muntu. Ku munsi w'ejo kandi niho umugwi utegura urumuri rw'amahoro gwatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kubamenyesha ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi azokugurura icese urumuri rw'amahoro igenekerezo rya 17 mu Nyonyo umwaka wa 2021. Ni inkuru dukesha Irankunda Nowe. Umugwi ujejwe gutegura urumuri rw'amahoro waraye utanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kubamenyesha ko umukuru w'igihugu agiye kugurura icese urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 15 mu mwaka wa 2021 Igitega ku mugwa mukuru wa politike kuwa gatatu igenekerezo rya 17 mu Nyonyo umwaka wa 2021 ku civugo kigira giti twese hamwe tugwanye ubukene Uburundi butera imbere. Kurikirana General de Brigade Agricole Ntirampeba Mwamba asanzwe arongoye umugwi utegura urumuri rw'amahoro. Urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 umwaka wa 2021. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyir'icyubahiro Evaristo Ndayishimiye azokugurura icese urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 umwaka wa 2021 Igitega ku mugwa mukuru wa politike wa gatatu igenekerezo ya 17 ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka wa 2021 ku civugo kivuga giti twese hamwe turwanye ubukene Uburundi butera imbere. Ibirori byo kugura icese ubwo muri rw'amahoro inshuro ya 15 bizoba bigizwe n'ibikorwa bitandukanye harimo ibikorwa by'iterambere rusangi, amakoperative no kugendera ibibanza by'ingenzi, ariko hakaba harimo ibikorwa bidasanzwe byo kugurura uwo munsi bizoba bigizwe no gutanguza umugambi wo kubaka ibiro by'umukuru w'igihugu Igitega, kugurura igisata cyo kuvura abana mu bitaro by'Ikibuye, igiteramo ndangakaranga ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma ku mugoroba isaha 6 z'umuhingamo. Agataho harategekanijwe umunsi wahariwe inkino Olympique kwigenekerezo ya 2021 mu Nyonyo mwaka wa 2021 ku kibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Stadium mu ntara ya Makamba. Harategekanijwe kandi ihayanishwa gurisha ry'ibihingurwa n'ibidandazwa kavukire yitiriwe Made in Burundi, harimo no kurata intambwe rwaruka rw'abarundi rugeze ko mu byo abikorera utwabo n'ubuhinga bwa none bizobera mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ku Burundi guhera ku magenekerezo ya 2023 gushika ku magenekerezo ya 2026 mu Nyonyo umwaka wa 2021 muri komine Mukaza.
mu gusozera urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 hazoba ibikorwa bijanye no kwinjira icesi isoko ya Kamenge yasubiwemo iheruka gusha. Inyuma yaho hazoba kugura ibitaro Tanganyika Care Polyclinic n'ishure shingiro ryubatswe mu bikorwa rusangi muri komine Muha. Izoba ari igerekerezo rya 27 n'ibindi bikorwa bitegekanijwe tuzorangurira hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Hategekanijwe kandi uwo munsi nyene gusozera igiteramo ndangakaranga cyo gusozera urumuri rw'amahoro inshuro ya 15 kizobera mu gisagara ca Bujumbura. Tubibutse yuko urumuri rw'amahoro ari kimwe mu bikorwa bitegurwa mu ishirahamwe Intwararumuri ryifadikanije n'ubushikiranganji bujejwe ivyinjira by'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwaruka, inkino n'imico kama. Bene ishirahamwe rijejwe inkino hano mu Burundi Seno. Tugiye kandi inama muri ivyo bikorwa tuzifadikanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be no kurwanya ikiza ca sida hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara ibintu n'abantu amahinguro n'ingenzi. Tuboneweho rero n'akaryo ko gutangura gukengurukira abene igihugu, intwaro, ubushikiranganji turiko dufashanya mu nteguro y'iki gikorwa, eka mbere n'abasanzwe baterera mu itegurwa ry'urumuri rw'amahoro. Murakoze. Ibura y'igitoro ngo ryatumye ibidandazwa ku masoko biduga. Ni bimwe mu byo abadandaza bayazi na JCTV bashikiriza. Sibomana Ponsier niwe yazi nabo aratubwira idonido. Abadandaza basanzwe barangurira imirimo yabo ahitwa ku Kansoko aho ni mu Gasenyi bavuga ko ibura ry'igitoro ririko rituma urudandazo rwabo rutagenda neza. Abadandaza batandukanye twaganiriye batumenyesheje ko kuva igitoro gitanguye kubura ibidandazwa vyaciye bitangura kuzimba. Ivyo navyo bikaba vyaciye bituma abakiriya babo bidogera abo badandaza, mbere bamwe bagahitamwo kureka kubashorera. Banyita Mama Nadia mugabo twashimira Imanaje. Yego. Banaza Mama Nadia tubasanze ngaha ku gasoko ka Gasenyi. Mbega musanze mudandaza iki? Baragere bimubone birato. Mu mategeko kingana gute mukorera aha? Sabaza y'imyaka. Yego. No kuvuga uyu mwuga mubona urabateze? Ego vraiment. Yose tubikura hanyene. Yego. Mbega muri ko murakora uyu mwuga wanyu wo kudandaza ndazi si umwuga woroshe nitse ntambamye muhura nazo. Ntambamye duhura nuko nyine biguma biduga. Ku masoko usanga byaduze ku munsi basiga baduza kubera sinzi imba kubera igitoro. Cyari kubera sinzi. Abakiriya nibaza ngo badushe nko baradushorera. Umukiriya tukamubwira ibega cyayirwa ko yabona ko ibintu byaduka. Deni twanyarwa Veneranda. Urudanaza dukora rugenda rusubira inyuma kubera ibintu bigenda bitsinda. Umwe mwibaza ko ari ikihe gituma ivyo bidandaza cyane ibidandaza biriko bizimba kubera bavuga ko igitoro cyazimvye kandi atakihari. Rero ibintu rero bica bigenda biduga, ibintu byose byaraduze kuva ku bijumbu, ibitoki, umuceri wo waduze cyane. Ibyo bintu tubona biriko birazimba cyane gose. None nka mwebwe iyo ivyo bintu bizimvye nizihe ngaruka mbi zica zibashikira mu mwuga wanyu kudandaza? Turadandaza kuko biba bizimvye ntibabigura, baca babitinya kuko babona n'ababisumye bitaza gukwira umuryango. Rero baca babitinya kandi natwe ca duhomba iyo bitariko birasohoka bikaca bimara igihe kirekire. Urari umugisha Ines. Igihe twahari bitoro ibiciro byari biduze nk'ubu. Kuko nk'ikiro cy'umuceri ari kiro nka 2800 ariko urabona ko bigenze ku 2200 2200. Okay, none ubona hamwe ikena ry'ibitoro ryobandanya ryibonekeza ntimufise ubwoba yuko n'ibiciro byobandanya byiyongera?
ibiciro byo byobandanya byiyongera kuko uko urumva habuze igitoro amadeplacement yo kuzana ibidandazwa ntabonekana naho bayaronka cazimba urumva natwe bacarinda kutudugiriza kuko natwe bwo kuntu tubideplace binda kuca bitudugiriza ko nyene ntuze ibeye mubona abakiriya bavyakira gute iyo basanze umuceri wari ku 1800 ariko bagaza kwisanga umaze kugira ku 2000 canke 2100 habibamwe uko nyene kuko natwe tubirangura uko nyene tukabibamwe uko nyene aba badandaza babandanya bamenyesha ko rimwe na rimwe bemera kubihombesha ingaruka mbi tugira icyambere wamusumye aza gusuma ejo agasanga ikimwe wamuheko umunsi cyaduze usanga rero hombye kubera avuga ati byaduze kuko aba yatuzanye makeya yiyumviriye ejo yari yasumye usanga rero ibintu bimaze iminsi kubera abantu batabisuma neza muri make nta wakiriya turonka nk'uko biba bihagije basaba leta ko yokora ibishoboka byose ngo igitoro kiboneke maze aba badandaza boroherwe mu kazi kabo na rijya ariho basanzwe bazeye uburaro n'uburamuko none mu kabiki leta bicishije mu bushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo barabe ko igitoro cyoboneka mu isabiki gusa rero ko igitoro cyoboneka ko abeshe ngo ntibakirira ngo igitoro baragitiye kubera kizimbye reka kubera idolari nyeka itari hari dusa ko leta yobicamo akabanye igitoro kikaboneka twebwe icyo twosaba leta mvyeyi nuko ari ifata ingingo kugira ngo igitoro kiboneke kandi ntikizimbe kugira ngo umunyagihugu nawe aronke kuba icyo nosaba leta nkozi leta mvyeyi nuko igitoro bogerageza kikaboneka kugira ngo natwe dukora mu bintu bitandukanye dushikirwe tworohere yisaba yuko yoronde ibyo bitoro bikabonekana kugira natwe ngo bitworohere haba mu kudeplace ibintu haba no mu kuronka ibidandazwa nta bindi Ishirahamwe Parseme ryahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ko ryatanguye isekeza bise jijuka duhinduke duhindure Uburundi mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'abikorera utwabo hari kuri uyu wa 11 Munyonyo umwaka wa 2021 Posiye Sibomana niho yarari aratubwira idonido. Ishirahamwe Parseme ryahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kumenyesha bene gihugu ibijanye n'isekeza bise jijuka duhinduke duhindura Burundi hari kuri uyu wa 11 Munyonyo uyu mwaka. Faustin Ndikumana asanzwe aserukira iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yamenyesheje ko iryo sekeza rijanye no guhamagarira abafata ingingo ngo biteho bimwe biboneka iterambere ry'igisata c'abikorera utwabo. Ati igisata c'abikorera utwabo ni kirumara kuko nico gitunze igihugu gitanga amakori n'amatagisi kigahemba n'abakozi. Ariko uravye uko ibintu vyifashe uyu munsi ico gisata gisa n'ikigenda gisubira inyuma. Ni mu mukurikire. Mwishirano Parseme twikanguza isekeza ryitwa jijuka duhinduke duhindura Uburundi tukaba duhereye na cyane kujanye n'igisata cy'abikorera utwabo secteur privé. Bwa mbere hoho twagomba tugira abarundi leta nta gihugu gitera imbere igisata cy'abikorera utwabo kidashigikiwe. Ibyo tuba mu ifashanyo igihugu gitezwe imbere n'abikorera utwabo secteur privé ikomeye no kuvuga abikorera utwabo secteur privé nitanga akazi ni amakori leta amataxe niyishira iduhare produit byo dukoresha impuzu twambara imiduga niki ibyo bintu byose dukenera mu buzima bwacu kwa imiti zero secteur privé no gutuba abantu bashobora kubaho neza mugabo turabona neza yuko bibabaje kubona Burundi buri mu byanyuma bikenye mugabo tutarabona neza akamaro ko kitashobora utwabo n'ingene cyotera imbere ubwambura byo muri conscience ni murara naho ni igihugu bikenye uzura ivyegeranyo plasma vyose byerekana Burundi ko ari igihugu ca mbere muri environnement des affaires cyanyuma usanga turi nyuma mu bantu borohereza imitahe urabibwira uravye imitahe yinjira usanga turi nyuma ni igihugu ca mbere cyakira imitahe yinjira mu gihugu investissement indirect étranger none uzotera imbere naye ukakura abana ko na investissement imitahe mu gihugu ati
tuzi notanga karori ngira ingene twumara imyaka igira ishike 10 iyo soko ya Bujumbura tunani itarasubirwamo nukuvuga umutahe mu gihugu hagati ntayo dufise niramu indi hari iya hanze ndiza urabona ko hari ikintu cy'ikibazo mu bijanye n'imutayinjira igihugu cy'ubuniki ibijanye na bimwe twabahora bagira bya doing business barabe ingene byotera imbere umengo bisa n'ivyahagaze ni doing business ziraraba abantu zingina ibihugu bigenda byohereza abaguzi atunga umva urabona ko conscience yagiye kandi turiko turakora critères doing business kugira ubundi buje baja muri pasi bisa n'ivyahagaze none twifuza iki kugira tuje guterambere hari ikindi naco bitari mentalite tubona pratique ni ivyuko tubona no mu hejuru byo ngo kwishiramo yuko secteur privé cyane kwikora utwaburo ari byo biteza imbere urabona yuko nabo nyene bitameze kuko urabona ko turi mu gihugu n'abantu bategetse benshi bashaka kubaho n'amadokre ubuzima bwabo bwose umengo nukuvaho dokre uva muri dokre uva muri bobo ko batagira igihe avuga ati ubu nanje no ko rutwanje turaba mu gwaruka ruje kwikora utwawe yego utaba umugabo uzohera uri mu stante ushaka kuba parlementaire ushaka kuba ministre ushaka kuba directeur general ya leta niki amadeke ubuzima bwawe bwose hari ikintu kibuze ubwo usanga na confidentiel ibi usanga abo nyene bari mu tegeko bashaka kuba aba homme d'affaires kugira biha amasoko cyangwa bagira iki ni ibintu bigaragara bifite biteza inyuma secteur nta gihe ushaka gutera imbere gutyo nta muntu ashaka kuzanira umutahe mu gihugu kiba kimeze gito abandanya avuga ko hari bituma ico gisata kidatera imbere ahagatunga urutoke abarya ibiturire ka mwana wa mama mu itangwa ry'amasoko ubukene bw'umuyaga nk'ubukwiye hamwe n'ubw'amabarabara meza tutibagiye no gukundwa akazwa kw'amashira hamwe amwe ivyo navyo ngo bituma abikorera utwabo badashobora gutera imbere yarangije asaba leta gufata ingingo zibereye agashimikira ku ntwari ibereye igipolisi n'ubutungane ngo bitabaye ko Uburundi buzokwama mu bukene subira mu mutege yombi ibijanye na ntuze na politisation du secteur womengo hari habakuntu wakaza gusumba abandi ugasanga ni nk'amakoperative hari amakoperative umengo yokuntu wakaza yandigira abantu bose bari bafatwa ico kintu nta secteur privé guteza imbere abantu badafatwa ico kintu ubishiramwo politique ntibikuna nibiba ubukiri inyuma fatukiri inyuma muri ibi ugacuraba rero bimwe bita environnement des affaires no kuvuga muri rusange mukayene ngene umeze duhera ku bijanye mu bikorwa bifasha abaguzi atunga infrastructure raba ibijanye n'umuyaga raba amabaraje ari karubakwa ingomero raba ingene zitazanka guhera raba n'ubwo ariko baduga nkayo impande ingene biriko biragenda kamara mazwe bwakuba none dushaka iki amabarabara ni yafasha mugenda na transport ni kugira n'urudandazwa bikuru twa kugira ibijanye no gukoresha amati nouvelle technologie de communication tuziri ibintu biri mu mandi y'ubweza bizatura tuje tuja muri environnement macroéconomique no kuvuga umwuka mu by'ubutunzi mu by'ubutunzi raba politique monétaire mu gihugu y'amafaranga ivy'amadovize n'ibimeze amato ibijanye na politique fiscale uravye ngena makuru hamwe hamatoza usanga abantu bagatozwa makuri bataradana batarangira tukabona ko harimo ibintu bishobora kuza yuko niyo specific n'abikora twabona bashobora kuguze ingene by'ama exoneration bitangwa ujya gurusha muri politique fiscale bishobora kuza nico bita concurrence déloyale environnement juridique mu gihugu ubutungane ingene bufasha ngira byo na nyakubahwa cyo ngira bishikije ikintu ta concurrence badora concurrence na secteur bishobora gutera imbere concurrence tahara abantu kugira ngo batafatwa cuki yenda urabe ibibera mu masoko ya leta concurrence iri mu masoko ya leta abantu bategeza gufatwa cuki ngo bagahayanwa kugira igihugu cyahomboke haboneka ababishoboye mugabo baba mwengiza batanga maki baba propose batanga ofenzi zisabiri intuze amahera make uguhiganwa
n'ahantu na hamwe secteur privé yateye imbere ataguhiga abantu hari kugira abantu bakore tutabuze ibiturire rero byo kugira umuntu yashikira ikinakiri biza kongereza uha amananiza kuvuga rero administration turetse n'umwuka wa politique wo ujana muri image wo kugira igihugu kirikikure kwisura y'igihugu caba cana mu ntambara canke mu njyane ivyo navyo yarafise ingaruka bizana kugira imitahingi ariko ro twiye muri administration hariho ico no kwita amashiga atatu hariho iyi administration y'abatwara hariho igipolisi hariho ubutungane justice ivyo bintu bidashobora gukorera neza abantu bikora utwabo bayi kandi kibabaje nuko bahembwa mu mahera bikorera utwabo batoje mugabo nta conscience imenya ati aba bantu tubashigikire n'igihugu kizamuka umupolisi akamenya ati buya dushikira bikorera utwabo bagakora niho wa mutekano nzoronka ibikoresho bikwiye amarazi yongera iterambere riboneke niho leta nzonka ibikoresho bikwiye niho kumure nzoronka akarusho mu ngene mfashwe haba abacamanza nuko nyene haba nabo bagize muri nizo ayo mashiga atatu ati kubisagashi kugira umuntu ari karakuru twiwe ahari hose yumva kwashigikiwe batari ko baramwaka ibinabiri ibyo by'ibiturire cyane kumugora naho turiko turaje duteye akamu leta yuko nukuri hoba amahinduka ingene abarundi twigenza bakadufasha bagashimika kugira ibi bintu bihinduke ibintu bidahindutse nta gihugu kizokwama mu bukene bumwe butagira izina kizokwama mu bukene bumwe butagira izina ndabisubiyemo ni ibintu bibwiriza guhinduka kuko igisata kimeze gutyo biragoye n'ahandi ivyo byose barabikosora kugira abantu bakore bahayano bakore atari Nino kuri no nkuru dusozere ko amakuru twari twabateguriye uno munsi tubamenyesha ko imbonesha kure JCTV muikurikirana muciye ku mbuga ngurukana umenyi nka Facebook, YouTube, Twitter, Instagram mwanditse akajambo JCTV naho gutaha.